Haleluya. Turagomba kwibutsa Imana. Haleluya. Sinzi icyo mwavuganye nayo, sinzi amasezerano wanditse muri agenda yawe, sinzi ibyo mwavuganye uri kurasenga muri cya cyumba, sinzi n'ibyo mwavuganye uje hano hantu, sinzi ibyo mumaze iminsi gusezerana. Yavuze ngo yibutse, ngo yibutse. Kandi reka ndababwire, iyo hageze kwibutsa umuntu wese yibutsa uwo bavuganye. Umuntu wese aha tuvuze ngo umuntu atore telefone, aha tugire duhamagare umuntu afise amasezerano cyavuganye n'umuntu, twese nitwohamagara umuntu umwe. Umuntu wese yohamagara uwo bafise icyo bavuganye. Muri iki giterane cy'iminsi turi ahantu, ijuru ryavuze ngo turyibutse. Haleluya. Turyibutse, turyibutse. Kandi reka nkubwire, ijambo kwibutsa nuko habaho kwibuka. Ntabwo tuba tubwirwa kwibutsa mu gihe hatari uza kwibuka. Iryo jambo nta kamaro ryoba rifise, kuko wowe uri kuributsa ikitabaho, wowe uri kuributsa ikitigeze kukubaho. Ariko iyo tuvuze ngo nyibutsa, nuko hari uwibuka. Haleluya. Haleluya. Ndababwira ngo muri iki giterane tugire tuyibutse. Umwe wese agende mu nguni yiwe naho turi hano hantu. Umuntu wese yirotira muri fure aze kuyibwira ngo Mana, hari icyo twavuganye, hari icyo wambwiye, hari icyo wasezeraniye. Cyagiye nari jenyene, cyagiye ndaguhamagara, warangitabye umbwira ijambo, noneho uyibwire ngo ndaje kukwibutsa. Haleluya. Uyibwire ngo ndaje kukwibutsa. Turaza kuganira ku majambo ya Eliya n'Imana ishyize ku mutima wanje. Nujya mupfakazi, uravye Eliya nujya mupfakazi, habaye ukwibutsa, habaye ukwibutsa. Eliya yaribukije, ujya mupfakazi aribuka, aributsa. Bagejeje kwibutsa bose, bibutsa umuntu umwe, ariyo bibutsa Imana. Hama y'Imana irabibuka, kandi umwe wese atora ibyo kwibukwa. Imana nishimye. Ndaza gusaba evangelist niba mu microphone afashe gusoma gifashe amajambo ari muri mu bami ba mbere turi ku 17, ariko araza kudufasha ahere ku murongo wa 2. Imana ishimye. Ubuzima bwa Eliya mwese murabuzi. Eliya Imana imubwira kusha, Imana imubwira amateka cyangwa ibyagiye biraranga Eliya. Eliya yamubwira gukora iki, Imana igakora ikindi. Imana ihabwa icubahiro. Kadusaba umukozi w'Imana ahere ku murongo wa 2. Abami ba mbere 17 ku murongo wa 2. Chabaye 17 ku murongo wa 2, ahere ku murongo wa 2. Mikrofone ngira ngo ni hafi. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 murongo wa 2 haravuga ngo hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Eliya rumva ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya. Kwibutsa Imana amanayiki. Ijambo ry'Uhoraho rimuza riti va hano ugende werekeye mu buseruko, winyegeze ku mugezi Kereti, ahera mu buseruko bwa Yorodani. Ahera mu buseruko bwa Yorodani. Uzohora unywa ku mazi yawo. Aho nyine uzohora. Igihe mwamenyana na Kristo, hari ibyo yagusezeraniye, hari ibyo yakubwiye.
igihe yagutuma igihe wasenga hari ijambo Imana yakubwiye Eliya amaze kugenda Imana iramubwira ngo genda kuri uyo mugezi ikoresha ijambo ngo uzohora. Haleluya. Niyamubwiye mu gihe kanaka yamubwiye ngo kuwa mbere bizogenda kuwa kabiri ariko iramubwira ngo ko ngurungitse kuri uwo mugezi uzohora. Haleluya. Uyu mugoroba turayibutsa nibiki yatubwiye nibiki yavuganye natwe. Imana yatubwiye iki? Ibwira Eliya ngo ewe Eliya uzohora. Ubuzima bwawe ntawe uzohora yakubwiye. Tugomba kwibutsa uno mugoroba. Amen. Ngo uzohora unywa amazi yawo kandi nageze ibikona. Haleluya. Ko bizohora bikugaburira yo. Imana ishimwe. Iyo Imana ivuganye nawe ikagutuma igikorwa ikakurungika ahantu ntishobora kugutuma ikintu ngo ireke kuzotuma ubaho ugiye gutuma. Ntishobora kukurungika ngo igutume hamugirire ingorane z'iyo watumwe. Iyo igutumye ikavugana nawe igikurikira ishiraho ibihwanye n'igikorwa watumye. Haleluya. Iramubwira ngo kuri uyo mugezi uzonywa kuri ayo mazi yongera ko ngo ngeze. Ariko barayaje we. Umva iravuga ngo ngeze majambo yumvikana ntegetse shizeho. Haleluya. Haleluya. Iravuga ngo genda kuri uyo mugezi niwemera kujayo ngeze ntegetse. Haleluya. Nagomba nakubwira ngo ntugire ubwoba naho bitameze neza. Yarageze yarategetse yamubwira ngo kuri uyo mugezi ngeze ntegetse. Nagira ndakwibutsa uyu mugoroba nakubwira ngo humura hari ibyagezwe mu byo urimo hari ibyategetswe ku bwawe mu byo urimo. Navuga ngo ewe Eliya kuri uyo mugezi ngeze ntegetse. Ishobora kugutuma ngo ireke kugutunga mu byo yagutumyemo. N'umugoroba yibutse nabwira Eliya ngo ngeze. Haleluya. Ngeze. Umva yarakubwira aho Imana itereye ubwoba ibikona ibisanzwe bigemura ariko iyo yageze biragemura. Muze murabe igikona n'ibyo kirya n'ibyo kiba cibye. Bisanzwe igikona ntikizi guhiga. Wibagirira inyama hanze kayiterura. Ushira imboga hanze igaterura. Cyangwa igatora ikintu kitakigira ubuzima igatwara. Imana ishimwe cyane. Iyo hageze kwikora, iyo yageze. Iyo yageze ibwira Eliya ngo ngeze ntegetse. Nakubwira iki mu mateka y'Imana iyo ivuze byose bigira amatwi. Iyo ivuze byose bigira amatwi. Iyo ivuze byose birumva. Iyo igeze biragereka. Iyo itegetse birakomera. Irabwira Eliya ngo genda kuri uyo mugezi uzohora eternellement. Ubuzima bwose uzomarayo mu kiringo nakugereyeyo ayo mazi uzohora. Kandi ntuzonywa amazi gusa ngeze. Reka mbabwire iyo tutarasaba ibizibyo dushaka Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane ngo igeze. Igeze we. Mbwira mugenzi wawe ngo yageze. Yo yageze. Iravuga ngo ngeze shizeho. Umva netabrishije nategetse ngeze ni itegeko
kwicara bikanga yibutse isubira itegeke yabwira Eliya ngo ngize sinzi ibintu uri kurabona kure wasenga ukabona biri kure haleluya ndetse warabuka mengo naho byozanana n'inzira byari gucamo kamengo niyihindutse yo kubibuza reka ndakubwiye igeze gikona kaze pastor ngo ngeze murongo wa 5 aravuga ngo aragendagira kuko ijambo ry'Uhoraho ryamubari tugomba kugira nk'uko Imana iri kiravuga muri iki giterane kuko mbiriza ubuhombe bwa mbere twagize Imana yaravuze natwe dushira mu ngiri byacu Eliya amahirwe ya mbere imaze kumubwira arumvira agira nk'uko ijambo ry'Imana ryamutegetse amen kuko rega Imana ntabwo ivuga irategeka kandi umvirize expression y'Imana yose n'igihe atokumva ijwi ryo gutegeka iwe yategetse haleluya ngo Eliya agira nk'uko Imana tugire buke muri no minsi 3 ugire nk'uko Imana iri kirakubwira amen ugire nk'uko Imana iri kirakubwira muri no minsi 3 urenga imbibe zisari zagwa urenga inkike za Yeriko ureka kuzirabura be hakurya yazo ariko muri no minsi 3 nabinginze tugomba kugira nk'uko Imana iri kiravuga tugomba kwizera nk'uko iri kiratubwira ngo Eliya agira uko kaje pastor aja kuri uwo mugezi Kereti ahahera mu buseruko bwa Yorodani agumayo ibikona bikama bakozi bima ikindi kibazo tugira utakaza ikibanza Imana tubwiye kujamo yego kandi mukuza kuturaha wajayo utajayo iza muri ca kibanza niko bimeze masezerano afatanye n'ikibanza ariko Mana ya ngo agirane Eliya agirane basta aja kuri wa mugezi Kereti agumayo nako nashaka wewe ko wagiye waragumyeyo none se urabacomoka mu gitondo uraha ku mugoroba uraha iragukura hehe ngo Eliya aragenda arangije arasasa aricara agumayo naho hari ibihuhusi bigomba gukurayo gumayo naho umengo ibisuriranya byabaye byinshi gumaho nyene naho umengo kugumayo biragoye naho umengo Yorodani iri kiruzura gumayo iyaremye Yorodani zo gutungira muri Yorodani ngo Eliya jayo hama gumayo kandi birumvikana iyo yihenda akiyunguruza ibikona byari kuza bigasanga atari hari kuko uwagenye ibikona yari yagenye n'ikibanza haleluya hari abantu bagiye ariko batagumyeyo basiga ikibanza nayo iza kuraba ikibanza kandi niyo ugiye ugatebayo ikurindirira mu kibanza gushikushi kuko amateka no kucayo hamukagumayo hari umuntu ariko aranyuma ni igiterane kidasanzwe ba mama kuko yavuze ngo tuyibutse abariko barayibutsa jayo gumayo nababeshe ngo urabitora atari yuri oya jayo kandi ugumeyo mu gitondo urizera ku mugoroba ukabivamo mu gitondo uratukana ku mugoroba ugahezagira nturi ngaha Eliya aragenda agumamo agumaho igihe cyo kuyirindira mu kibanza mwavuye nayo sigihe cyo kujarajara sigihe cyo kuja iyo bariko baraja igihe cyo kuja iyo yakubwiye kuja Eliya ngo agumaho sigihe urugendo rw'ikivumbi
kuko no mu kwibutsa umwe wese yibutsa yiwe naho tuyihuriye ko ufise ibyawe bibutsa ibyo ndiko ndayibutsa ibyo pasiteri kare karayibutsa ariko umviriza hari ikibanza Eliya ngwarage ashitseyo agumayo kandi amaze kugumayo habaye iki pasiteri ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba kandi akama anywa amazi kuri uwo mugezi twemubwiye ngo igihe cyose uzomarayo uzokwama unywa kuri ayo mazi igihe cyose uzomara kuri uwo mugezi igikona kizokwama kigemura ikimubwira ngo genda rero acarajayo acagumayo amaze kugumayo igikona gica kiza uko bukeye uko bwije kuko cyamusangaho na motivation y'ukuza kenshi kw'igikona yari determine na motivation ya Eliya kuguma mu kibanza kuko uje kundamutsa rimwe ukaza kabiri iya gatatu utangura kugira amakenga y'ikuza kundahara kuko waramaze gukomereka uzi ko ntaba muhira niyo uje ubanza guhamagara ariko iyo uzi kuza kunda usanga muhira ntibikeneye kuteguza kuko nama ndi muhira Eliya agumayo igikona kicakiza mu gitondo no ku mugoroba lango zava noti no kasiva kibazo mukira nabwiwe ngo ariko tuyironderako none twagumye kandi rega ntizo gufata ku nguvu ngugumeyo izokubwira ikibanza n'amahame yacu kuko ngo twebwe yaturemanye ubushobozi bwo guhitamo kuba wavuyeyo si ikibazo cyayo ifise ukwihanganiza kurindira ugaruke nico gituma guteba amasezerano ntibiva ku Mana kenshi hari igihe bivana n'umwanya tumara mu kibanza witeramiye ijambo ryayo bwirishitse none imyaka yoba myinshi gute catumye abisirayeli bateba gushika mu gihugu c'isezerano nuko basuye mu makokombre bibagira ico bavuganye n'Imana mu majambo avunaguye ntabwo bagumyemo ijya myaka si Imana yayongereko nibo bayiyongereko ni consequences z'utagumayo hari umuntu ariko aranyumva erega ijuru riko riravuga muri ndire ngo niruke nja hema eka gumamo muri Yesu niho turuhukira muri Yesu niho turuhukira hanze ni habi wigenda dorutegeweyo garuka ni habi uraja urajahe mbega wisi ukagera hehe mbega wava muri ico kibanza ukaja muri iki cyabi wabwiwe na kigabwa na gifise amahame aya guma inyungu za guma mama ngiro zose tezana nabwiye pastor murabahize ari igiterane nikibibutsa kugumamo kugira ngo muyibutse umurimo kuko kuyibutsa utarimwo usa n'umuntu afise carte simu y'indundi ugashiramo amayinite ugasharja telefone ukaja kuyitabira muri Tanzania telefone nimwe amayinite kandi risharije ariko ntibazogutora kubera iki wataye ikibanza kibazo si telefone kibazo si limitere canke rero reka kibazo wataye perimetre cellulaire akorera aho hantu wataye rezo ukahava ruke kubwiye mu mateka ya
Eliya arahagurutse ngo imugeneye hanze maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako iragarutse ubwa kabiri ritiva hasi none ko wagiye wowe yaragarutse kumaze guhindura ibibanza byinshi byaje kangahe erega ota ibibanza wahinduye ota ya instruction y'Imana yavuze ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuko kumva no kuvuga ko ubwa mbere ryari ryaje hama irya jambo rirongera iragaruka ritiva hasi kandi uje Izarefati mu ntara y'Abasidoni ube ariho uba raba ngeze umugore mwumvise ijya kabiri imubwiye ikibanza cya kabiri aho hantu ha kabiri mvuze niho ndakurungitse aba ariho uba ikisubiramo kandi ngeze iyi hinduye ikibanza iragera amateka y'icyo kibanza Eliya yari kubandanya agaburirwa n'ibikona kandi ikibanza cyahindutse nagenda kubwire ngo mu bihe ducamo hari ibihe by'ibikona hakaba n'ibihe by'abapfakazi imuhinduye ikibanza ikihindura na instruction ihindura ibigiye kugenga Eliya mwihinduka ry'icyo kibanza mwumvise ijambo yahereyeko Eliya girani abayo apane bya lokasiyo Nyakabiga Jabe abayo ni ukora Nyakabiga Jabe ariyo yavuze ngo hindura ujeyo Imana ishimwe ngo Eliya aja muri icyo gisagara abayo bandanya fast mwumvise ko kubayo biguma bigaruka yego cyo gituma muri no minsi 3 garuka usubire hahandi naho hataryoshe garuka ubari huba nabangeze umufakazi umugore w'umufakazi waho ariko Imana nayiteye ubwo uzokwama akugaburira mwabyumvise uzokwama promotion ivuye ku gikona ishize ku mufakazi ariko nakubwiye iyo hageze kwikora byose bibikoresha haleluya iby'Imana n'amaetape iyo usibye imwe irakugarura ugasubira ahandi promotion ya mbere cyari gikona promotion ya kabiri fakazisha ariko yo bana we pakuyumvira bandanya pastor nuko ava hasi agenda Izarefati agishika ku irembo ry'igisagara mwumve amateka y'ibyo yasanze mu kibanza cya kabiri agishika ku irembo ry'igisagara agizajya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi banza ugera ku nyene si umugore yariko aregeranya amakara oya si umugore yari yagize stoke y'inkwi ni umugore yari karatoragura ijambo gutoragura ku bantu babaye ruguru kugenda ishamba ryose aho usanze agati kumye kose ukagatora mu majambo avunaguye gutoragura nta namahirwe uba wajanye uzi ngo ntahana izingana gute kuko ugiye gutoragura bisanzwe mu gutoragura harimo amahirwe canke amahirwe mabi canke meza ushobora no kurondeza ukaronka cyangwa ukabura Eliya avuye ku mugezi ahejeje kugurabona igikona abona y'amazi Imana imurungika kuba ku muntu afise ubuzima bwo gutoragura muzima nukugira ngo atazagira uwirata kw'ivyabaye arico yabikoze kugira ngo ubwire ngo Eliya iri shuri ryanje ngenda kwereke ko nakugaburiye ni wori muri ukijambo regeze kuvuga ryarimo akana kubwibone ngo Mana ngo urabizi ko yuko bavugishwa je sigayira gatakara wiheze hari ibihumbi ntarakoresha hari ibaburije kuduformata kugira ngo iduprogramme ugasanga umuntu n'umugusenga arimo akantu ka orogena na arrogance Mana urabizi atari jewe mbonese muri gerizo bijya bintu byohagarara
mu batoragura kandi itakugize ngo ikuje imbere wotoragura ukabura abandi barose. Nubona umukozi w'Imana agenda agira gucyagara ngo nigitangaza, iyo ndabonye ndiruka kuzi impamvu aba yari yibagiye aba ari umutoraguzi atazi ko ariko aratoragura kandi gutora kwiwe gufatanye n'umufasha gutoragura. Ageze ku irembo asangaho ariko agira sinzi ibihe umaze iminsi uri kuratoragura. Muri finance uratoragura, professionnel muratoragura, iyo hageze kuri Minerval uratoragura, kwezi kumurara mukunda ukabura uratoragura, iyo hageze kuri hinzu uratoragura, uravuga atayanda yarishimwe mu kwezi ukurikira sizene bizogenda uratoragura, iyo hageze kwambara uratoragura, uravuga ati reka ntwari iyo uwonya hama kwa munzo nzosaba naka uratoragura. Ariko reka nakubwire iyo utoragura uri gutoragurana na Kristo. Gutoragura mu kibanza utoravyo kandi gagutungira muri ico kibanza bidahwanye kuri kuratoragura ariko bifatanye kuri kumwe nigena niyigida. Kaze pasi Eliya aramuhamagara aramubarira ati ndabara urabe ico wonzaniramo utuzi two kumwe. Ubwa mbere Eliya ntiyashitse asaba ibikomeye, yabanje gusaba ivyoroheje. Utuzi shobora gushika ahantu ariko baratoragura ngo zanira ijari ubanze gusaba utuzi. Daboro ubanze unamenye ko ariho turi kuko n'ahantu batoragura. Tugerege cya ivy'Imana haraho bica. Ivy'Imana haraho bica. Kandi niwe yivuge ngo nimubura ubwenge nzobata. Ushobora kubura ibintu apana ko vyabuze ariko wabuze ubwenge. Eliya ahera gusa kutuzisha kuko yarahuye n'uri karatoragura. Akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara ati urantabara unzanire n'utwo notamira. Akiri ataraza kome yagize initiative yo kugenda, urumva deja ntango y'ubuhanza n'amasoso urumva yagiye kuzana utuzi, aca muhamagara ataragaruka kugira ngo niyagaruka ahava mwangira ati ucuzuzananye. Ivy'Imana bijya abarambiwe bagiye umuntu utonotamira yego pasi aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe. Uyo mupfakazi ari mu bihe bitoroshe, ari mu bukene ariko yagendewe n'Imana, ntiyamenya ko Imana yamugendeye. Iyo umuntu yatevye mu bibazo araheba akagira ururirimbo rusa n'ibibazo arimo, ariyakira byafo. N'indirimbo usanga aririmba ko kiwabyemeye uturirimbo tumuhezagira Mana nyagasani, nta turimbo tumumarira oya yibutse igihe cyo kwiyibutsa. Amen. Aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe, ndaco mfise cyo kurya ataragafu ko kurusha gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta yera mugakara. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri. Ngire mbandanye wa mugambi wasanga mu mbandanye ntoragure udukwi apana twishi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire. Ngende imuhira ndakicumbire. Twe n'umwana wanje tukarye duheze duhere. Amasengesho y'abantu batarinze umutima wabo gusumba kurinda ibindi byose. Imana irabagendera ntibamenya ko yaje. Eliya yaraje kumumara ubukene
ariko hari icyo umupfakazi yabanza gukora, kwari ukuvida stock yarahasanze agafukanya utuvuta twayo. Eliya ntiyaraje kongereza stock, Eliya yaraje kuhanuvera stock. Amen. Eliya Imana yari imurungitse kurya aho hantu, bisigura ko Imana yari imurungikanye ibiryo by'aho hantu. Mu majambo avunaguye, Eliya yaraje gutura ahantu ariko azanye n'ingemurano y'aho hantu. Uwo mudamu abona Eliya mugabo ntiyabona ingemurano, kandi ingemurano Eliya yazanye yari ifatanye n'ico umudamu aza gukora kuco Eliya yamubwiye. Mu gihe cyo kwibutsa Imana, inyishu iri nyuma irafatanye n'ubusabano ufitaniye n'Imana. Hari ico ugomba gukora. Uwo mudamu ntabwo yari kuva mu bukene, yari kuva n'inzara, kandi Eliya yaje byasaba acumba ku tuvuta. Ukwibukwa n'Imana k'uyo mudamu ntabwo kwari ukuza gusa kwa Eliya. Eliya yari yaje, ariko hari kumva ico Imana iriko iravuga. Amen. Ngo abumva bagashira mu ngiro. Imana ikubwira bingahe, ushira mu ngiro bingahe. Urumva Mana, urabona na jewe niwotangaza inyubako kandi na jewe ariko baranyirukana. Nivyo nibisa. Ivyo nibisa. Kubaka ingoro y'Imana no kubaka ishuza rwaye ntawe bihuriye. Ivyo bintu nibisa. Ivyo bintu nibisa kuko Imana yawe ni panze. Kone yavuze ngo izanyu zigizere, ngo ariko iyanje niki n'umusaka. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo urumva ngo nabone barabibona. Ego barabibona, mugabo wowe uriko wumva iki muri ico gihe urimo, muri circonstances zawe Imana ikikubwira iki, uriko wumva iki. Munana aho hepfo pasi 13 ashitse kuri wa mudamu. Eliya aramwishura ati ntutinye. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nahagafu ari gakeya, naho utuvuta ari dukeya. Nutinye kuko yaganye ikibanza, igenera amateka y'ikibanza, ishiraho ivyo kubera mu kibanza. Yari yaramubwira ngo naho umbwiye amateka ababaje nutinye. Sinzi ivyo urimo biteye ubwoba muri aya materaniro n'iminsi 3 muri uku kwibutsa Imana. Nutinye, nutinye. Yari yaramubwira ngo nutinye. Ariko nakunda Imana. Tugiye turangize dusenga Imana. Tutinye, genda ubwire nk'uko uvuze. Umva, mwumvise ijambo kugenda riragarutse. Ntutinye, genda ubwire. Majambo avuna we genda ukore nk'uko uvuze, nk'uko wizeye. Imana nitumuwicane, Imana itumurika aragenda. Jewe sindabona na rimwe mu mateka y'abarifiteri abasaba barifiti, nta muntu nabona asaba rifiti agize gutya. Nta muntu n'umwe uhagarara, nanjye sinuhagarara pe. Yicaye gutya ariko agira gutya. Nuvuga ne ofet. Ibyo arimo ntabyazi, ariko umuntu asaba rifiti ahagarara neza, agatunga urutoki ari karaje. Kandi usaba rifiti ntatunga urutoki runyuranye n'iyari karaje. Amubwira ngo genda ukore.
mu mateka ya Kristo bwari musome Bibiliya nta na rimwe yigeze abwira umuntu ngo genda ndagukijije yavuga ngo genda ukwizera kwawe kurakukijije yari kwari kuvuga iki kwari kubwira umuntu ngo mu byo ubamwo ubifisemo uruhara udateye imwe sintera 99 oya asubire komana ngo abwira umugore ngo genda ukore nkuko uzi kuko ako gafu karahari n'ahari gakeya karahari n'utwo dukwi tubiri kandi la majorite ihera kuri kabiri turahari hama n'amavuta makeya nayone arahari ko bihari rero genda ukore nkuko uvuze kuko wavuze ko ari bikeya nka bikeya nanje nabihindura ibyo aho umugambi wayo sukuza ufise ibihinga kuko ivuga ngo genda uko nyine inkomezi zawe zingana kandi ngo ntihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye hama ngo ntituma bicaye ariko ituma bariko baragira genda ukore uko uvuze ivyo uri kurasuzugura n'ivyo Imana ikoresha ayo masengesho umengo ni make niyishaka kugira ngo yagwize amen erega nikeneye la quantité y'amasengesho ikeneye la qualité y'amasengesho amen ikeneye ubwishi bw'amajambo ikeneye umutima uri sincere uri kurasenga nikeneye ko twirigwayo ikeneye kuvuga gato mugabo kawe gafatanye n'ukuri oh haleluya dupepe Yesu Imana ishimwe cyane muri iki gihe cyo kuyibutsa genda ukore nkuko uvuze murabona mana ntanzira genda ukumva ntanzira mugabo zirahari inzira zararemye genda muri dositarengana mugabo genda hama nagufashe ko zirengana genda ukore nkuko genda udepo hama nzogusigura genda ucurutse hama nzobigwiza konga genda udepoze hama nzobabwira genda ukore nkukuvuze ishaka ibihindi igomba guhindisha bikeya kugira ngomba ko ikwereka ko ataciri ntacuri atacikoze ntaco woshobora genda ukore nkuko bivuze iterane cyo kwibutsa Imana amen uri kurisuzugura genda uko nyene bisa nabi gendamwo uko nyene inzira zirugaye fonsa uko nyene Eliya aramubwira ngo genda ukore nkuko mugabo banze uncumbire ko gatoya banze wumvire ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe mwebwe n'inyuma Imana yabanje kuronka banze kuko yamwiye guja muri ico kibanza kuri umupfakazi nzogutungirayo imbere y'uko igutunga ibanza kuba ari hiki banzume hama agasigaye bari ku murya wewe n'umwana wawe ngicubahiro cayo ntigera yemera ko ari umuntu n'umwe bazogisangira banzu naha gafarakawe banzume ibwira Aburahamu ngo naho wemeye kuntangira Isaka banzuge n'umushero w'icaniro ndabe buza gukura y'inkota kuko amaso yo kubona intama kwa Isaka yahawe no kubanza kumaramaza gucumita kwa Aburahamu yahawe no kubanza kumaramaza gusogota Isaka kuko ngamaze gukura inkota ngo umareka aravuga ngo nabonye kunyumvira nabibonye aca mubwira ngo raba iburyo bwawe hari intama amahembe yafatiwe mu ishamba amaso yo kubona intama yayahawe no kubanza kumvira
Aburahamu yo nama niho yari nyaciye ubwo nyene amahembe ntiyaciye afata ubwo nyene oya yari yafashwe kera ariko ntiyigeze ayibona amaso yo kuyibona yahawe no kumvira yaramubwira ngo banzunzanire umwe mwebwe n'abana inyuma banza ukancumbire mbanzengi mugoroba wo kwibutsa Imana. Amen. Mugoroba turayibutsa kaze turangize pasi ariko ndakubona kuku ariko uhoraho Imana y'Abisiraheli avuze sha ako gaseke tikazoheramo ifu nako gakarabo tikazoheramo amavuta. Mwumvise dekre izananye mukumvira. Yego. Eliya yemeye kuja ku mugezi igikona caciye kitse ari igikona nticagiye Eliya taragenda. Oya. Uyu mudamu yemeye gucumba gafuru tuvuta haca haza amateka mashasha ako mu giseke agafunika zigera gahera no mu gakarabo amavuta ntazigera kama kandi kare twari dukeya bari bafise utwijoro rimwe ariko kubwa kumvira Imana iragwiza. Ndumva ijwi rimbwira ngo ni kubera kuri kubanigana n'ijwi ry'Imana. Naniganye navyo ariko reka nabivuge ngo kubera kuri kunigana n'ijwi ryayo rega ntinejwe rega ntitsindwa kandi ntizovyibagira neje izogarwe kwibutsa kuva ubwo ahejeje gucumba ahejeje gushira mu ngiro ibigega biruzura karamuzi kuzura mugoroba wo kwibutsa Imana ariko hari icyo ubanza gukora. Heza pastor reka tujye dusenye. Amavuta gushitsa ku munsi uhoraho azorekurira imvura ku isi. Reka nababwire ntabwo Imana ni Imana y'ibihe irapruvoya irazi lete elotone irazi ko hari ibihe byinshi hari n'ibihe by'imvura gushitsa. Mwumvise yamuhaye ibintu bihuriranye n'igihe yabikeneye ngo dusabe ibyo dushaka ikaduhereza ibikwiriye. Ibyo dusaba ari bigomba n'ibishobisho itwishura avec précision. Aho Mose pastor niyo ngoma dusengeremo nuko aragenda. Uyo mupfakazi murumvise yuko Eliya arashitse n'Imana yiwe imumaze ubukene arabyiboneye n'amaso yiwe ariko aho munsi mugere mwumve ingene umutima w'umwana w'umuntu wabaye aravyibagira sha kuko itaye ikibanza unyarutsa kwibagira. Kaze pastor nuko aragenda agira nkuko Eliya yavuze kandi uwo mugabo nabo mu rugo rwiwe kandi uwo mugore nabo mu rugo rwiwe na Eliya babirya igihe kirekire. Mwumvise ko Eliya yahabaye igihe kirekire aheje kurya ntiyaciye agenda kuko instruction kugenda ntiyari bwanze. Ako gaseke ndikaheramo ifu nikazoheramo nako gakarabo ndikaheramo amavuta ntigeza kuko ijambo ry'Uhoraho ryavuze iryo yavugiye muri Eliya. Amen. Bandanya pastor aho Mose hanyuma y'ivyo mwana w'uwo mugore nyenurugo ararwara indwara yiwe irakomera araremba gushitsaho atagihumeka maze mavuna we yapfuye. nyina barira Eliya ati twapfuye ikiga mundu we. Wa mutima washima ko ubufuno amavuta byagwiriye uribagira utikibanza uribagira. Umwana apfuye ntibuka ko Eliya yaje aramutunga imyaka yari ngaho ariko amubwira ngo twapfuye. Rinda umutima wawe gusumba ukuri ni byose kuko iyo umutima uvuze ibitari byo uguhushisha amasezerano. Iyo umutima ukubwiye ibitari byo utakaza ikibanza. Wa mudamu aribagira ko Imana yamugaburiye imyaka itari mike umwana amaze gupfa abwira Eliya
asigara atangura kurogereta igituma Eliya yaraje muri urwo rugo kandi yari amaze imyaka ashima impamvu ya Eliya muri urwo rugo. Ubuzima bwo mu mwuka ni filime y'amaseri, haravamo kimwe hakaza ikindi, kuko biravuga ngo mu isi wacu turi ingenzi n'abakavantara. Iyo kimwe kivuyemo ushima Imana, mugabo ntuce kudamarara, menya ngo ejo hashobora kuza ikindi. Rinda umutima wawe gusumba. Niba Bibiliya ivuga ngo gusumba, rinda, ni ukuvuga ko ari ibirindwa, mugabo ari igomba kurindwa gusumba ikindi. Ukuvugira hariho ubutubitsi. Iyo vyaniye mu mutima n'amasengesho usenga atariyo, aravuga ngo Eliya wanje kwibukiriza ibyaha byanje no kunyicishiriza umwana. Urumva ntabwo wazanye agafu yakibagera amavuta. Ubu birahindutse, filime igeze ahandi hantu. Wowe waje kwibutsa Imana ibyaha byanje no kunyicishiriza umwana. Nuko umwana w'umuntu ameze arahinduka. Nico gituma mu murimo kugira ngo uhagarare neza, rinda umutima wawe. Bibitse byakuje gusinzira, ibutse biriko biraturira. Eliya wabawugurira kukura kweli abonye ko yamusabye no muguha, kuko yavuga ati none Eliya kutaje ataracika, ati kukusaba yapfuye ko mugurishwa n'Imana igihe yashobanye yabyumvise cyagiye byamuze kuzira kataje, ariko Eliya arabona ko atizeye abawugurisha kuza kumukurikiza. N'imisi hejuru igiye gukora ibishoboka byose, nawe byemerere yego papa. Aramuterura amurirana mu cyumba cye. Ntabwo yamugurije aho yapfiriye, yamutunganye aho yari ari, kuko rezo y'abapfakazi siho hari rezo y'aho Eliya yari ari. Hari ibyo twumva twagiye mu nzu yo hejuru, byari gushoboka kubera Imana iberamo zicyarimwe, byari gushoboka ko Eliya ashira ko amaboko agasengera iyo mwana, ariko yabaye oblige gukura muri miliye tomatogene, hahandi bidogera, hahandi wa mama yidogera, hahandi wa mama yakritika ko Eliya yamugira nabi. Aho hantu Eliya niyo guhamagarira Imana ngo izure umwana ko network ntiyari ihari, ko yari yamaze kononekara. Eliya yabaye oblige urindura ikibanza cy'umwana, amujyana mu kibanza kirimo rezo. Turi mu nzu y'ugusenga, turi mu giterane cy'ugusenga, turi mu giterane cyo guhamagara Imana, turi mu giterane cyo kuyibutsa. Rondera ikibanza, hindura ikibanza. Abakubabaje bababarire, hindura ikibanza. Abakuvuze nabi barekere, hindura ikibanza. Abakublotse chini warengane, hindura ikibanza. Kuko nugumana nabo urabona rezo, nugumana nayo urayihamarika kwitabe, ariko ntiyaje isa. Eliya wabawuje gutora wana amutugana hejuru. Imisi kuyitugana hejuru, imisi kuyibukiriza hejuru, kuko icyo kibanza uraza aho wavugiye wahakwiye gusaraguza. Eliya ngo aramutora amutugana hejuru. Ego pasi turagize mu igorofa aho arara, aho Eliya yari, aho Imana ya Eliya yari, kuko umupfakazi yari yamaze gutakaza ikibanza, yari muri Dodomo avuga ngo mbega wajya kwibutsa Imana ibyaha byanje, umwana wanjye arapfuye. Aho hantu nta network yari ihari, ntibyari gukunda ko Eliya ahamagara Imana. Ababuje kumutwara amudugana yarahara mu igorofa hejuru, aho Eliya yari. Mu majambo avuga ngo aho Imana ya Eliya yari, amurambika ku buriri bwiwe. Umva, ntiyamushyize hasi, ntiyamusasiye ikindi kirago, ntabwo yavuze ngo reka namushyire ku ruhande rwanje, ngo yamushyize ku buriri bwiwe. Mu majambo avuga ngo yamushyize mu kibanza cye. Amen. Amurambika ku buriri bwiwe.
araheza atakambira uhoraho ati uhoraho mana yaje mbega uwo mupfakazi yampaye indaro muteje ibyago ngo umwicire umwana maze yubarara kuri uwo mwana inshuro zitatu haruhande yo kumushyira ku gitanda amwubarara amushyira muri environnement yiwe amushyira mu gikiriza ciwe amuhemesha imyema ariko arahema hari ibikundi tujamo ukavayo wanduye gusa hari ibikundi dusengana ugakurayo amatiku gusa kandi bafise bibiliya ngo amwubararako emerera ijuru rikubarara ariko muri ino minsi itatu ijuru ryaje kukubararako ngo amwubararako inshuro zitatu atakambira uhoraho ati twaje gutakambira uhoraho muri aya materaniro uhoraho mana yaje ndakwinginze ubugingo bw'umwana ubugaruke nuko uhoraho yumvira Eliya uhoraho uko yazanye umwana mu kibanza cya Eliya amujyana mu gitanda kwa Eliya amushyira mu gikiriza kwa Eliya amubara ko ari Eliya uhoraho yumvira uhoraho yumvira iki Eliya ntabwo yumvira umupfakazi kuko yari karidodomba uhoraho yumvira Eliya tugomba gutegura muri ino minsi itatu usenge isengesho uhoraho yumva uje mu kibanza cyo ku buryo uhamagara kumva ku buryo utaravuga imbere y'ibyo ushaka kuvuga uhoraho yumvira Eliya kubera Eliya ari mu kibanza cyo ubugingo bw'uwo mwana bumugarukamo bwa bugingo bwa wa mwana bumugarukamo arahembuka maze Eliya yakira uwo mwana aramururukana ukuvuga ko iyo urira ikiziga nawe ntugane ibyo bisiga byawe kuko mu minsi itatu turagomba kururukana umwana muzima kuwa Mungu turagomba kururukana amashimwe kuwa Mungu turagomba kururukana amashimwe Eliya arangije umugirwa bakora n'ibijuru yurukana uwo mwana amukuye muri icyo cyumba cyo hejuru ntabwo yamukuye ari hose yaramukuye muri cya cyumba cyo hejuru mu igorofa muri cya gorofa aramwinjira amuha nyina niko se yarabwiwe ngo ntibanyuze naje ndabaha iryo jambo nahawe ngo ntibanyuze Eliya ntiyamuhaye tatine wiwe Eliya ntiyamuhaye mukuru w'umutungo Eliya ntiyabanje guhamagara ababaye Eliya ntiyahamagaye mobiliza komite yabaye Eliya amuha nyina nta arazi gushaka umunsi yaje azozana ibyantaye ntazozana ibyakopiwa nta